namwe jesha dukundane hariho Sisi hariho Mikaro Brunella no mukafanga tonze ndazi tu ubu Stone yagusabye imbabazi kuri kamera sivyo ubu nk'ubuyoza uburabona uramubona warakurikiranye ibiganiro ni utuneze yangora men no ndamwataka no baje Yeguza ariko yosara kwanza ikini yosara kwanza wait ikini yosara kwanza akimona gusa akatamona gusa utakangura akatugumira vibras amaze kutugumira akacha kwanza phone ngoro ya mayo kwanza kumanina ndaibise ijojo akatapua akasara ubone utangiye kuvyemera kari umugore wi ajuku utamwinjira ikintu we guys rindira umuntu yavuze ngo ubusigo buhuma ntimuba bunini niyabeshe jewe ukuntu wasara kuvura impomye bro nagira ati like it's just ishavu kubera uba utabona uca wumva bakunyanyasona kwera utabona kumwe no mu buzima busanzwe ndavyibuka men ndavyibuka Stone urabona ko muhagarara amatungo mayase yajagura kwima okay are imagine nk'ubu wewe warose umusheri sivyo imagine nk'ubu warose umusheri sivyo hamanya musheri bakaca baza kumukujya oya ndamutelefone kwanza ari umugore inde ndamutelefone Stone reka telefone Stone ishirako ndagesera kwiti aho genda muteko mu telefone cyanya mu telefone aje ahanyene tena mufeta oya ugomba baguhomore wahora uri ku masengesho ubu nabo bagutware kwa muganga hama abantu baze kuvuga ngo akimu ngo urateranya ibiki nibiki guys just neranya gusa umuntu je yanyeretse amanyama reka ndamu telefone umuntu anyeretse amanyama agenda okay ica reka ndamu telefone one all right bite sisi isawa meze neza eko karukura mutatu nindi ni yale ndabona Inda musaka netoni ya ndabona nije ndamukeneye ari hehe Inda musaka ni jewe ale yagiye inakwaje mimi natokea the place right here bana nadhani was long time kiwa songea na Mr. Alan the boy awi guys rero ikintu keshi kinezera ibintu byose muzoze murabona je hosting ya kwicano ntana kimwe mba nari nyuma ya kamera ico ntari imbere ya kamera mba ni nyuma ya kamera so Ale umusenzi yamusengeye yamudutayemwo na Mama Gi Ale yakize atuburera inyashi ya mikro ayibona sana wagwa ndayibona ale dufate nk'ubu nta muntu numwe mu bantu bose mwakundanye murabonana oya nta numwe vraiment ninde wizera ko bafise inyashi hariho Briera hariho Sisi na Miki hariho na Miki ninde uyumvira ko bafise inyashi muri bo oya reka kuze usamiki kweli no mubona bro kipo sawa atona birenze bro I swear bro inyashi Miki niga kirafisi inyashi nifut sa cyangwa wifuza Sisi reka babwirira abantu we Miki mwafuye iki kijagiye je Miki twafuye kwera abandi batipe bamurondera sio mbahungu bose bakunda inyashi rasi wayo mugo mukobwa ati agaciro imbwa rero yose imwiruka inyuma shatse kuvuga kandi agaca yemerera Erega ari byari bigoye kuguma mu rukundo na wewe wenyene gusa kubera umva nawe uko nkanura Chiko mube nigamesha
Siganira abakwanza avuga ati reka namba ya gashatsi da concorda tu nuwe muntu muri abantu batatu mvuye mwosubira mu rukundo mukabandanya tuja mu rukundo batanu mwarimwo naho ntayibona naho ntarababona urumva kijagerewe ni wabakunde wabigira just bagufashe kubera utabona yes bivana ivyo bankorera men bagukureka bazo murakuja mu rukundo sisi yagutaye kuja mu rukundo agaca sisi yagutaye mo telefone yaransize miki yagutaye telefone reka man telefone kandi wowe ni watuma ibisanga biba nawe Hakimu ni watuma ibisanga biba jera tubi ni watuma ibisanga biba hanze no kwinjira ibintu nagutabira neza babwire kuri kamera wowe bibaza ndakanyoni pete mufutura mukirabira show senguyu guys gahora kankubita amakofi je nduba nkaraba mvuga je sinokubita nka story kana story yagukubita kubera iki man umugore arababaza je rindira tuzohura umugore bamvuga ari mu kirundi abagabo badapfuye amafaranga bapfa umugore sivyo je tuvuge nka sisiyo bari umugore wiwanje ndi stone Nigajema narakuriye nyene urabona nkakoresha umwanya mukoreye biga bintu koresha umwanya niwe wundi muntu nzadafite nako mugore wiwe kandi amusupporting aba yarakunwe bro bayakunwe amaraso kera mama ginda mwubaha ndamubaha of course ni umugore wa muntu sana and still banubaha mama gi aba kumubaha gute yagukoreye umuti mama gi ndamubaha sana mama gerega urumva mama gi aba incunguzi y'ubuzima bwawe Mama Gia atumye ubona inyashya mu kiganiro gikika nabona utangura gucunguriya ngo gukora kibonye umugore wawe kora kimwaye kimwaro kubika mwicungo ndakewara ngo kimwaye n'umuniga mesha yimuta muzi au sio sisi huyu hapa ametokea akasema ale kipindi kile nilikuacha kwa sababu gani? Kwa jinsi uone. Ulikuwa huoni. Umeona? Na tukaachana ngoja. Ani profite. Mimi. Niwe kijage ni wa mu profita none wewe. Nende naye. Mama yangu. Siwezi. Siwezi. Umudemu yumva ko mwobana cyangwa umudemu yumva ko mwakundana n'umudemu ameze gute? Demo ari pose. Jenu ku guys, demo ari pose. Apana ngabari aba bande na mama urabona. Friza. Mama ge. Urabatagara kujigako. Guys, sha. Ya today ubize. Ya mama. None hari. Ntakaza afise sisi sivyo. None ugomba cyagusumira gute? Man, akinikiumva gusa. Boom. Nace numva ibintu biduka. Boom, chama pose. Chombo mutima kumwanga. Chamvuga ati ku mutima numva nebako nagakino akobora nkina sange. Nikanjenje. Chamvuga toya. Sinovyemera. Agati ya sisi na Miki nuwe wakunda sana ubwa mbere. Umuntu akunda sana ubwa mbere yatanguye sana. Man, yari Miki kweli. Yari Miki Mungu rufisiyo nyashi. Yari Miki. Niwe arubona ariko ubuje. Rafone yawe ni habimene. Kwi Miki rufisiyo nyashi bro. Miki Jemeni jobu. Aya kweli namwe je sha dukundane ariho sisi ariho Miki ariho Brinella no mukafa tonje ndazi tu ubu Stone yagusabye imbabazi kuri kamera sivyo ubu nk'ubuyoza uburabona uramubona warakurikiranye ibiganiro ni utunezi yangore men no ndamwataka no baje Yeguza ariko yosara kwanza uva ariko yosara kwanza wait ikintu yosara kwanza akimona gusa akatamona gusa akatugumira vibras amaze kutugumira akacha kwanza phone
ingurube yampaye kwanza kumanina ndayibize icyo cyo akatapfuka akatasara ubu niwe utangiye kuvyemera ko ari umugore wiwe ajuku ndamwinjira ikintu we hamwe guys rindira umuntu yavuze ngo ubusigo buhuma ntimuba bunini ntiyabeshe jewe ukuntu wasara kuvura impomye bro nagira ati like it's just ishavu kubera uba utabona uca wumva bakunyanyasona kubera utabona kumwe no mu buzima busanzwe ndavyibuka men ndavyibuka wostori urabona ko muhagarara amatungo mayase yonjagura kwimana okay are imagine nk'ubu wewe warose umusheri sivyo imagine nk'ubu warose umusheri sivyo hamanya musheri bakaca baza kumukujya oya ndamutelefone kwanza ari umugore inde ndamutelefone Stone telefone Stone ishirako ndakesera kwiki aho genda muteko mu telefone cyane mu telefone ate ahanyene tena mufeta oya ugomba baguhomore wahora uri ku masengesho ubu nabo bagutware kwa muganga hama abantu baze kuvuga ngo akimu ngo urateranya ngibiki nibiki guys just neranya gusa umuntu je yanyeretse amanyama reka ndamu telefone umuntu anyeretse amanyama agenda ica reka ndamu telefone one all right bite sisi isawa meze neza ego kwarukura mutatu nindi ni ale ndabona ndamusaka netoni yawe ndabona nije ndamukeneye ari hehe ndamusaka ni jewe ale yagiye benzi ka ndifuza kubona ndabukunusa guys amata cyara ngota urakenye bao ari none hariya nkubu ivyo ukoze vyo bike bazostone bari akakomena amaso ubuho guys listen bro amena amaso guys ubuho I promise you jewe ubu kare urazi navuga ati Stone stop ndibutse ubu nkubu Stone yo gutamwe ndibutse wait kwanza urazi ko namye muri bank muri bank ashaka just tumwe gushimira nyene ashatse gushimira wagize wafanye tunyene wanchoreye thanks ego ihombe 10 gusa nivyo oya si ihombe 10 uhakika rimwe kabiri gatatu bwana ateni hizo gatandatu indwi umunani cyenda 10 11 12 13 14 so 140 bro acha kuna kasipi ngoreko turaya usanga tarama vraiment ndasavye n'abandi bifuzanye kuma agafanta ari mikashe nijya nyene 66 186 593 ageri rero utumira abantu ahubwo batemwe muri rimikashi nkayo maherare we ntwari kuyajya wenyene aho ni buri kintu ari gukora mama gi bari kumutemo nka 50 ndamuha vraiment jo mukuri urumva je naco nakoze namwe basije na wara atuma ngo bitwamuhimbiriwe namwe avemire mu vraiment mama gi kwe kwanza nzakuramo gusa yinuze yagafanta asigaye ndamuheretse ko niwatumye nkanura me niwatumye nkanura mace nguramuna ikigira 10 nde gushima auzie ego gazi mikaje yanze nijya nyene na nimero za WhatsApp nizo nyene nizo nyene auzie vraiment ndabasavye mukunda abasavye kandi
Uruba uri kusaba ubufasha ubu wakize ntabyo gufasha ngaha. Wakize. Man ni bike. Guys ubu urabona. Oya wifuza kuyaga nanje. Nimero nizo nyene 66. Saka 36. 5 ikintu genda musagiye. Yambwiye inyuma ya kamera ati arakeneye umudemu w'umudiaspora. Je umudemu w'umudiaspora dukurikirana. Ndamumutayemwo. Azoca ndondera ku nimero yiwanje cyangwa inamba yiwe niyo nyene. Je mwihereza ibiharuro. Sinzira ngo agomba kumuhamura. No. Ndakeneye umudemu mwita. Ari pose apana ngo basisi ngo baza umenga wa mikiba soka nabandi mukabare. Oya man oya kwe oya. Uwo mudemu mwizuzo cyo arereka kumvuruga me. Guys ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane Amakim the press right here hama mje muri comment message je nanje wiwanje byanezereye. Ndasoma commentaire kuba ndazisoma ubu karabona mbe ninde Yesu yahumurira ngo ndabona ubu niko ndabona kandi ndabona ndakabona kanya kamera ndabona telefone guys very vraiment uwo byari byarakoze ko aze kujya muri commentaire avuga ati nukuri ko Imana ni nziza kandi Imana irakora mwese mze murashima mwongera musenga uhoraho vraiment nimero zanje nizo nyene appreciate nimwibagire